tugusanze rero mu bworozi bwawe ikintu cyantangaje wibera mu rugo rwiza nawe nyine umudugu uparitse imbere y'inzu ubwo ngira ngo kuza guparika umudugu harya wongira ngo winjira ngaho kirabira ubworozi bw'inkwavu zawe gutiga muti icyo cyumviro cyaje gute ya iki ni icyumviro kirekire kuva nkiri muto aze arabiraba apana bya bindi biraho umukozi udahari iyi minsi Jesse singitaha ijoro ntaha kare ngashikira ngaha wabonye na wasanze ndiko ndazigaburira aha no kubura nako ndazivumburira usanze ntaraheza no kuvumbura urabona n'ivyatsi ngaha biki mu rubirizi nari nambaye neza wana ku bwatsi mu kibwari bukenye mu munani kandi naye mvuye ku rubanza ngera ahantu usanga bokeje ibigori hajya ku isoko byinshi cyanda hagarika baba pfaso ndaga ntibicirwa vy'ibigori ngo nimpa bambira ngo twara cyandavana n'umufuko wanje ndegeranya baba ngo ngo ni habandi batera imbere baje ngwe haragiye ngo usa gucyo ngo wambaye gucyo n'umuduga ahubwo mwiza nawe nyine cyane none modoka nzoyijya ntigendeshwa n'igitoro gushika ubu kwera nabonye abantu benshi bari kwararondera inkwavu sindagera noneho je gahi wanje urondera inyama ntatumbera nta sindanamwemerera urukwavu wanje nemera ko rubagwa aho tugeze aho ngeze ubu abantu benshi bari kwararondera inkwavu na urabizi na Umworozi bari kwararondera amafove do Bourgogne ari benshi bari kwararondera ama California ari benshi ubu ndiko ndazigwiza mugabo turazi yuko ari ibihugu byateye imbere haba mu byo gukora ivyo kurya haba mu bwoko bw'inkwavu haba mu buvuzi bw'inkwavu haba mu nyubako z'inkwavu haba no mu guhingura ibivuye mu nkwavu naho reko nagomba gushika rero nti mbega ntibo byasunitse uretse ko ndabukunda hari n'ibintu bibiri byasunitse gukunda ubworozi gukora gutyo. Okay, yes. Turamutse cyane tubaye ikaze ni Ndi Sharima ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga ni navyo nipfurije Monsieur Aimable cyane gose yashaka gose bishaka amagara meza n'amafaranga yego Okay Aimable tugusanze kumuhana aho ororeye wewe nk'igisagara ntacyo bigutwara kugishiramo ubworozi kandi no ko bariko baradukurikira barabona ko biteye igoma yego Okay Aimable tugusanze mbe hajya ikariti bayita gatunguru yego hanimo gatunguru muri zone ya Rubirizi muri commune ya Mutimbuzi Okay hani muri Mutimbuzi nagi hani muri meri oya turi ku rubego rwa meri mugona kandi hegeranye na za Kamenge za Carama impande ya Kamenge impande ya Carama turi muri Mutimbuzi twege Okay Voilà, tugusanze rero mu bworozi bwawe ikintu cyantangaje wibera mu rugo rwiza nawe nyine umudugu uparitse imbere y'inzu ubwo ngira ngo kuza guparika umudugu harya wongira ngo winjira ngaho kirabira ubworozi bw'inkwavu zawe gutiga muti icyo cyumviro cyaje gute iki ni icyumviro kirekire kuva nkiri muto ubworozi bw'inkwavu narabukunda wari wakuriye he jewe nakuriye mu ntara ya Gitega muri commune ya Jansoro kuzongarutswa burya ico na uzogomba kirabe urukwavu ntutumwa n'umuntu arushaka rutungwa n'urukunda Romusi vyimvira ukabitifuza mugabo utarukunda ngo ubikunde uvyimve ngo bikuje mu maraso je rero nakuze ndarukunda kandi rero naho bitangarije natanga no kuzitunga ntararonka iwanje Okay yego udonke wari ugipanze yego muri 2016 hariho umubikira yigeze kumpa zibiri ndazitahana ndazorora kandi hari mu misi goye yabona nampaye yanone nabona nampaye igisuguru gikuze na kandi kavyara gatoyi mugabo naraziragiye ndaziragira byembe hanyuma ziravyara canimukana ino muri 2016 canimukana
ico yeho wabahe naba mu Kamenge cyane mu kana zitanu iyo mfizi nace ndayikuramwo ncasigarana ubwana bune na nyina okay cyandimuka nace ndazizanye iyo mfizi nayo twaje tuyimukanye mu isafuriya kugira ngo nishike bitugora kugira ngo nishike bitugora gushika duteka bitugora okay kandi barambwiye ngo ngucuririye mu nzu ngo ijyambere wimukiyemo ngo nico uzorinda ngo nico uzosaza cyangwa nico uzogumurya nagoma ndayo ko ari ivyo kandi nka kombo sinzi ko ari ivyo vy'ukuri mugabo urabona byaci biwira umugisha no munsi urabona ufite nyinshi yego kandi kuzirya ndazirya kweri ntavyo kukipfuza kari wawe nifuze inyama ndazifise baba niyo bavuga ngo umubumvyi usanga ari karira mu rujo kandi ivyo waje ntibibaho turazirya vraiment turazirya okay hanyuma ico gihe ndazitunga ziguma zigwira sinaheba ziragwira mugabo aho nyene icubahira umukuru w'igihugu cacu atangarije avugiye yuko abarundi twokwitaho ubworozi bw'inkwavu niho ibi vyose nacenda bigira kuko naciye mbona yuko indoto zanje zohava zikunda kuko umuntu sinabona yonje wowe bigira kubera ubikunda gusa nabigira kuko ndabikunda hama nkabigira kugira ngo dufungure mugo cyane cyane kubikunda kuko iyo ntashe ndiko ndabiraba byaranduhura mu mutwe kuko nkunda no kumeneka umutwe kumva duhutse mu mutwe hanyuma tukazirya hama bakaza bakutugurira bakampa amahera make cyane nkumva ndababaye gose twatushima kuzifungura mugabo amahera make twarayatora kugira ngo tse turasuma dukore utuguru utundi tuntu mugabo ahavugiye kijya kintu yuko ubworozi bw'inkwavu tobwijukira mwo munsi nari mu nzu turi kumwe na madama bona ndasimvye nti kabworozi rero burabaye rero budasanzwe kabworozi burakomeye naye naraguze na parcela kugira ngo nzoje kuvyubakamwo nimvira ko tuzogira ibintu bininiya mugabo uburyo ntibyagiye binyorohera kandi iyo parcela sinashoboye kuronka amahera kugira ngo exploite kubera ukuntu parcela ziri viabilize bigoye ego abashoboye kubaka no bashimye kuyitwara kugira bahubake cyashima kubi banda ndabikorera ngaha kubera ubu mbonye iyo bija kandi uko nagenda vyorora niko naguma mbona yuko ubu bworozi vyoba vyiza umuntu abukora bwegereye kugira ngo aze arabiraba apana vya bindi biraho umukozi udahari imisi Jesse singitaha ijoro ntaha kare ngashikira ngaha wabonye na wasanze ndiko ndazigaburira aha no kubura nako ndazivumburira usanze ntaraheza no kuvumbura urabona n'ivyatsi ngaha bikiri yego vyatsi vy'imibuto yego nena bikwicisha ku kazuba imvura ikiragwa ishimira nkiguye ndazana ibi kandi nta nisoni bintera jewe kubikora wavuze ikintu c'imodoka naco kiramfasha gose iramfasha wabonye ibintu by'ibigori ibi nshitse aho vyokeje campagarara bafise umufuko nkagenda nkayoreramwo nkaca nzana ujya modoka wawe urashobora gutimba neza na neza ukavuga ati jo uyu nta ushaka ube mwiza gute mugabo uratwara ivyatsi by'inkwavu tera inkuru ivyabaye mu rubirizi nari nambaye neza wana ko bwatsi muci bwari bukenye mu 8 kandi naye mvuye ku rubanza ngera ahantu usanga bokeje ibigori hajya ku isoko fish cyanda hagarika baba pfaso ndaga nti ntibicirwa vy'ibigori ngo nimpa bambira nka ngo twara cyandavura n'umufuko wanje ndegeranya baba ngo ngo ni habandi batera imbere baje ngwe haragiye ngo usa gutyo ngwambaye gutyo n'umuduga ahubwo mwiza nawe nyine cyane bana modoka nzoyijya ntigendeshwa n'igitoro ibi ni bisigazo vy'amarengarenga aje ibisigazo vy'amarengarenga zirabijya zirabijya kandi hamba ntabaye naje mba nkoze isuku ryaho mbaye kubera ntushobora kubita oya ibi ndabikora hajya ku isoko aragasoko ngaho bari baraturembeje n'umwanda none uwo mwanda
hajya bari baturembeje n'umwanda ubu cangira nkababwira bakabegerayo wacu ubinyisha baye bakaca bazana ngaha ama nkaca ndazigaburira zikaya natso ziprogwiza umwavu bakazoca bagaruka kurondera amase rero okay ya marengarenga umwanda ya marengarenga cafashe okay zikiri nto ndaziha Nkutu twana tumaze igihe kingana iki tuvutse ukwezi ntikurakwira anama New Zealand yego New Zealand zimaze nka hindwi zitatu n'iminsi mikeya ahubwo bita amafove de Bourgogne yego fove de Bourgogne ahubwo n'intu zarageze gukurayo lukure tururabe tugwerekane hari nani habona yarageze gukurayo ikura yiki Hako kaini kinini yabasha. Ni runini. Zirarya muga. Zirankokora. Zirarya pe. Nuru ni fove. Yego ni fove rugira ruvyare. Urabona ko nagasanduku kamaze kugerayo. Kandi muta hajya fove ngo burya ngo irejo gushikana ibiro 8 yavyibushe neza. Yo warugaburiye cyane. Ha. Ruraduza. Ruraduza ibiro. Wow. Okay. Izi zinga hazo sizina na mafove. Kiretse mengo urusiya samples urunugo bene urundi ruringaha okay mugo hose kari hari amafove gusa nuko ariko nagiye mbona espace mbona zovyariramwe wacu uzizana uzishira ahantu hamwe wow katurabe iki neza ndiko ndabona umengo ni ikintu kinini cyane yo mena nko hura turabe wow ariko nubingana nawe Ye kiriko n'igisugu oya ibi nibinyana gusa ngomba kudisepara ko amantu z'amakaje ari yuzuye wow ngomba kudisepara ibi nini iziko biri kose ziri hejuru mu birindwi hafu 8 ngege mama nibi nini go yaba kina cyumugina ni nka bine ni kinini gose kijya wow nico kimini iki yo si gito Ani chonaje hayi isanduku kivyariramwe kiriya nkira. Cyaranse kajya gasanduku kuvyarira. Yego cyarakara. Ndabona twana turukwatwa. Cyace kivyari hajya nyene. Kwa nagize nako cyo vyara kigakuza nta kindi. Wow. Hajya iyo fove ruvyaye nk'utwana twishi bishobora kubyara tungahe je sinzi ukuntu je bigenda zora zivyara 9 fove bashobora kubyara utwana dushika 9 na 10 na 12 wow kabisa hano ni ibikwavu byawe n'ibiri n'Imana yanje wow nkuru nuko tutaruha isuguru ya fove rufise none ahubwo nyine ibyo byo kuzivanga ntibishobora kuzonora oya none hakugira amacugane ntofu muzivanga ha murazivanga kugira turabe nandi ma variete yandi marase tworonka tworonka kandi ziraza zimeze neza atangorane nkutu ndibona turaba ucume ngo New Zealand niko isuguru niko yasa yazivyaye mugona ko twavye n'udufove urabona yacivyara tudasa hari bitwo bwoko bwawe n'utundi twatoye nyina twatoye se urugo rwarase kuvyarira no urwavyaye hirya yejo nago nyene rwarase agasanduku rene nasizeyo wace gwimongora rujura shirayo ruvyarira harya nyene muri rya bwoye ncangira nti ko nawe isanduku yase reka ndakureke we gusa nzoca nza ndakurikirana ibintu by'isuku cyane ndabwo mutego turajya turatwiza ukuntu tuyumubiza n'ukuntu tugira amatama n'amazuru yabwo acagaruka kugira garuka yambikire duhejeje ndayatora mu gufungura n'izobara mu oya iyo costume nzoyirya ubwiza bw'umuntu ko buca mu kanwa
gacomeke ko ntacu gacomeke kiri nzorikupa ubwiza bw'umuntu buca mu kanwa ivyo vyose tubigira ko twariye kandi rero uwo munsi vraiment nagiho bapfasoni bagiye bize bagiye bize cyababwira iyo ndabijanye batubu tugiye kugerageza nibaza ko ubu nabo ivyo bishiko vy'ibigoro ubu atawunta bitoro bose babijana ku ntunzego kubikoresha shanke kumuri bakanabigurisha pana kubita kwa gusa yego mbere ncengiye ko ndanakikubwira ni ikintu ndiko ndiga ndabe ukuntu mbere twobikorera ko cyane novuga ubworozi bw'inkwavu n'isuku ry'igisagara ivyo bihura gute ubworozi bw'inkwavu n'isuku ry'igisagara ico kintu maze imisi ndacimvira cyane kandi natangwe kuciga ngo ndabe ko gikunda koko nasanze gikunda gute nasanze gikunda kuko izi nkwavu nyene icubahira umukuru w'igihugu yaravuze yuko ushobora kugenda ugafata ico gihe yabivuga ati urashobora gufata agasandugu ukamadika ku ruhome ukacushiramwe mu gisagara ca Bujumbura benshi barazitunze none ivyatsi babikura he ko hari amazu mugabo ukaca usanga muri ville abapfasoni badandaza ivyamwa ugasanga bariko barata imicafu hirya no hino jewe aho nkorera usanga hari igikarato hari igikarato mwana heza gira umushefu wacu kuko nawe nyene nabonye igikarato yaratangaye ambaza ivyo rivyo ncambwira ncanzana bya hanya abapfasoni bajana amapasteke canke ibishika bagira ibiharage ne hako muja kubita mu misanzaza mu gisagara birirwa bariruka na polisi ngo kwacafuza umuji fata ivyo bishishwa vy'imihwi mufate ivyo bishishwa vy'amapasteke muze muraza ko dukora impande y'ibarabara baca baza rero bakarundaho bakacarunda mwiyo karato ku mugoroba rero nkaca ntekera nkaca nitahira burya rero niyo ntuzeye okay muri make ubaye neza na neza inyishu ya wa mwanda uri mu muji mugabo wogiye kubivyaza umusaruro ko bigiye kugaburira inkwavu yego ku mugoroba cara bitahana nkaca ndazigaburira hanyuma ndazigaburiye ziratamase wa mwavungira wawubonye nshashirako wa mwavu nshashiraho babarimni nabo bamwe bumva bariko bamwe b'amapasteke bintuze birengarenga kuko abantu bakunda kuza kunsaba umwavu n'abantu bari mirengarenga baca baza nabo ngaca ndabaha hanyuma uretse aho muri ville naha mbaye hariho mbona hari umuntu ahora avyegeranya ku gasoko karaho akavyegeranya hanyuma tukabitora tukabicisha ku kazuba tukatuza ibikende kuronga tukabironga tukatuza tukazigaburira ico kintu nasanze ari ingirakamaro gose ubworozi bwo mu gisagara buca buhindukira bugafasha mu isuku ry'igisagara mu gihe abantu bavyumva rero narabitahuye gose hasigaye yuko aba bantu badandaza ibi bintu bitera umwanda bavyumva bakamenya bati imicafu iribwa n'ibitungo reka tuyishire ukwayo imicafu ishobora guhingurwa mu iki inkajya amacupa tubishire ukwavyo imicafu ishobora kuva mu iki tuyishire ukwavyo gutyo ufise ukeneye iki agenda tora ukeneye iki agenda tora ico cyumviro none muramaze bw'ihindongozi ko numva kiremere kandi cyumvikana ico ntitwari bwa si ibintu ndagira kure ni ibintu rero nkiko ndiga guhera muci ni ibintu rero ndiga guhera mwirici kandi nasanze bikunda nasanze bishoboka kandi urabona ega no muri ivyo barabigira mugo babigira batabizi uraja kwisoko ukasangayo ajya amababi y'amashu no munsi ntibibaho canke ibyo bisigazwa vy'amakaroti bisigazwa vy'amakaroti bisigazwa vy'amashufleur bisigazwa vy'imihwi mbere ubu benshi adandaza ishu akaca adandaza n'umucafu wavyo adandaza ibiharage bitonoye akaca adandaza n'umucafu wavyo biya bishishwa vyavyo biya bishishwa vy'ibiharage baharuye vyose bica usanga bica bikunda usanga ari magirane ubworozi isuku rero je rumva hajya rimwe yuko ubworozi butera umwanda nivyo rimwe burabutera ku mworozi ku muntu atabizi mugabo
burakura umwanda burakura umwanda ntibutera umwanda kuko butanga amase nka twege turino twegera abantu bashobora kurima nabo bari mwice borohera kuronka umwavu ahubwo ari nabo muramona bazana imodoka bagapakira umwavu ngaho bawudugana ruguru none je ntibazanye imodoka gutora umwavu uhebuka naciye bikunda yuko ushobora kuzigaburira ndonka uburyo bwo gusubira bwo kuzigaburira. Okay, none ga Monsieur Aimable burya ubworozi wana hari n'ubushikiranganje bw'uburimi n'ubworozi uno munsi mengo barongeye ko na environnement mugabo ko uburimi n'ubworozi vyama bijana mwebwe nk'aborozi b'inkwavu bishobora ko mubifadikanye n'uburimi. Yego mugabo Jesse ndabigira birebire mugabo aho ndima atari hanini ya cyane si hanini ya cyane ngo si hato ndakoresha aya mase ubu ndiko ndaraba rero ukwisezo ndiko ndaraba ukuntu nakoresha amase y'ikirundi ngomba ndabe rero ukuntu nzoca mfumbiza nshirako ho gushirako ire nzoshirako amaganga y'inkwavu nze ndaraba ndabe ingene bizogenda ariko ndafise uwo mugambi yuko ntazosaba kugurisha umwavu wanje ubu nzoca ndondera ahantu hagutse. Okay, ahantu hagutse nce ndime pe ndime nyakurima naje ngombe njemwe mfata isuka. Okay, ndime twabonye rero Monsieur Aimable ngaha mufise amoko cange amarasa atari make y'inkwavu twabonye amafauve de Bourgogne twabonye ama New Zealand sinzi ruriya gwirabura bagwita gute California. Okay, ni California black yirabura. Yego ndafise na California yera white. Yego white kugira ngo ivyo ndabigira wabonye ko mfisemwo inkwavu zitari nke zikirino gushika ubu kwera nabonye abantu benshi bariko ararondera inkwavu sindagera noneho je gahi wanje urondera inyama ntatumbera nta sindanamwemerera urukwavu wanje nemera ko rubagwa aho tugeze aho ngeze ubu abantu benshi bariko ararondera inkwavu na urabizi na Umworozi bariko ararondera amafauve de Bourgogne ari benshi bariko ararondera ama California ari benshi ubu ndiko ndazigwiza ubu izikiri nto ndazigurisha nubwo narindindiriye usanze ndindiriye umuntu yatevye yavuze ko avaza kuziraba atwari zishoboka mwizo zikiri nto kugira ngo bagende bazorore nabonye izi fauve de Bourgogne barazikunda gose cyo gituma nazisizemwe inguvu hama nayo ma California yera na yirabura nazisizemwo inguvu muri make nayo ma New Zealand izakijambere ndazigwize abakeneye imivyaro abakeneye inkwavu bazironke vyoroshe baba bari hafi yacu canke nabari kure kuko mu minsi ishize nabaje kuzitora bazijana mu Cankuzo. Okay, zavuye ngahe ibujumbura zije mu Cankuzo. Yego zija mu Cankuzo ngira murabona yuko mu micungaro ya Bujumbura za Rubirizi muri zone ya Rubirizi haraborozi benshi b'inkwavu. Okay, haraborozi benshi cyane. Okay, none gamuta mwarabonye igihugu gifise ko umugambi wagutse mwarabonye n'ihinguriro bariko baragira bakerekana yuko bazohingura ngira bazobaga inyama z'inkwavu bahingure n'ibizikomoka ko ibihumbi 2 ku munsi. None gamuta uri kuraraba wewe nka experience yawe nk'umworozi izo nkwavu urumva ni nyinshi hazokugwa iki canke kubgawe ho kugwa iki kugira ngo ico gitigira igihugu kize kizibishikeko zigwizwe gute? Ego urugendo ruracari rurerure no munsi ntivyo ukunda ubu nyene uvuga ati turatanguye kugira ntivyo ukunda je ndabibonera ngahi wanje ndabirabira ukuntu baza ukuntu bazirondera ubu benshi bariko barondera kuja korora benshi kaba gakura batoye urumva ubu novuga rero ko ari nka kujya kwinzu kuri stade ya implantation bagitangura gutaba gutyo ubu umugambi leta yarawutangaje uracari mu ntango bariko barazigwiza hamwe bojamwe batangura ubunyene kubaga nizo dufise zohera kuko ziya nkwavu ni nyinshi cyane ntituragera aho botangura
ico ni cyambere ikindi bikeneye ingufu jewe ndicabona cyo kubishingira intahe ubworozi bw'inkwavu vraiment hari aho buzodushikana aho buzodukura naho buzodushikana ku bantu bazobishiramwo umwete bisaba ingufu izihe birasaba izi nkwavu zacu kuko nyinshi nkizi za kijambere nyinshi usanga zavuye ahantu hamwe canke habiri zamutoye n'ahandi mugabo hake uca wumva nka wowe nimba uzitungiye muramvya mvuye ni Bujumbura ngo ngiye muramvya ngo kurondera imfizi ya kijambere idasangiye amaraso nizi wanje nkaca sanga twazikuye hamwe ubu rero inkwavu nyinshi usanga zihari hari igihe usanga ari amacugane vyumvikana rero ko hatangu akwiye ayandi maraso mashasha ubu ntangwe kwimvira ko cyo gituma ubu aborozi bariko bapfisha inkwavu nyinshi fisha inkwavu nyinshi kuko urukwavu ku macugane ntigwihangana zirapfa cyane maze kuno umengo keshi na keshi ari gihe iyo generation ivutse ubwa mbere ishobora kubaho mugabo nko kuyigira kabiri gatatu nikibazo bikanka cyane ubwo bwoko izo ntuze zirakenewe rero ubwo ayo maraso mashasha ikindi kintu gikenewe kandi nacyo nyene kininiya cyane n'ubumenyi mbega abo bantu babijamwo ntibabijamwo kubera leta ibivuze iti orora barateguwe ni vyiza yuko abantu bagiye mu bworozi bw'inkwavu babanze bategurwe ubumenyi imbere bahabwa ubumenyi ahabwa ubumenyi amenye ingene azubakira amenye ingene azigaburira amenye ingene zigwara amenye iki kuko nkubonaje nkoresha umukozi nkaha igituma nama ndi hafi keshi nije mbonize urwaye we ntavyashobora kubona ko yantavyaze urwaye mba narubonye ubumenyi rero burakenewe cyane cyane inyubako z'inkwavu zirazimvye yataba inyubako z'inkwavu nibaza yuko abantu benshi baboroye inkwavu ku buryo bwa kijambere benshi baboroye inkwavu ku buryo bwa kijambere zirazimvye gose mbega sinzi leta kugwiki none ugira ngo ndazi umworozi yoroherezwe twanakigarutse cyangwa naki kintu c'inkwavu kuko izi nkwavu benshi boroye na payeje bajya rujya kwaruka kunda kuziha bazigurira aborozi abandi borozi aba bafise nyinshi ico gihe gitega hari ahuriye aborozi barenze inkwavu ijana kandi abo borozi barenze inkwavu ijana nibo bakunda gutanga inkwavu nukuvuga nk'abo borozi bafise uwo mugambi muremure uwo bashigikira haba mubwo bumenyi haba n'izo nkwavu shasha haba no mu buryo harugenera kugira harondera credit ntayironke kuko naje ngitangura kubaka ngaha ubwa mbere nagiye gusaba credit muri banki kugira bikunde ndimenya ndatanga mugabo nk'ubu ukwena nene savye kuri salere nk'ubu kwizi nkwavu sinzi ko haraho noja gusaba ideni ngo barimpe ndaberetse urubuhongore icyo gituma navuga nti payeje rero yoraba kugira ngo abo kwaruka rwayo ruje gusumira ahantu heza ruje gusumira ahantu heza dufate nk'ubu abaguzi umuguzi urumuguzi nawe ntiwokwemera kuja gusumira ahantu habi yawe umuguzi yarashoboye yofashije umudandazo ubwo ntibikunda mugabo ko ari nk'umugambi nka payeje ico kintu cy'ubworozi bw'inkwavu bogishiramwo ajya ama criteria y'abantu bakiri bato ijya myaka bagakirako bakakireka kugira ngo ababorozi bakuru nabo bagire baronke bashoye kuronka nk'ideni bikunda ikindi birakwiye kandi yuko n'ibintu by'ubuvuzi bw'inkwavu ubu inkwavu zikiri nto zirapfa cyane zigapfa turorera bikomotse kuki bose ubumenyi bukeya nico twibaza rero nico twibaza ukahamagara umuganga ngo aje kuvura ntibikunda ntizikire none biva kuki nta buryo hoba guteza imbere ubuvuzi bw'ibitungwa
na cyane inkwavu kugira ngo uyu mugambi urushirizeho gutera imbere tudashoboye gufata mu ntoki novuga ati kumetiriza gufata izi ngwara izi mfu z'ubwana ngo tuzishire hasi inkwavu zizogwira mu gatari cyane kandi iyo ngwara cyane ikunda gukara nko muri amezi y'imvura uku kw'icenda ukw'icumi n'imwe gutyo aho birakara cyane mu kwa canke n'imbeho mu kwa kane mu kwa gatatu oya tuba tuvuye mu gihe kimwe twinjiye mu kindi tuba tuva mu gihe cici tukaba twinjiye mu kindi gihe c'urushana ibihe biba bihindutse rero sindi umuhinga wa cane nibaza yuko ico kintu naco coba kirimo imbeho ishobora kuba irimwo canke udukoko tuja ku mfungurwa ivyo birashobora ko biba birimwo canke ingaburikanye nibaza ico rero nico tudashoboye kugifata mu ntoki kugira ngo tugabanye impfu bizoguma bigoranye rero ababorozi bato bariko ngarose ku kimwe c'inyubako ababorozi bato bariko baratera imbere bariko baratangwa ugomba gutangura barakeneye hari abadafise uburyo hari abadafise uburyo mbega ko zipfana twebwe twubatse uburyo bubayabaye gusa n'ubwa kijambere musaza none wa wundi nawe azogenda akapfaho azitereye bizogenda gute sinzi rero ko bazohava bagira ikigega cyo guteza imbere ubworozi bw'inkwavu sinzi aho bizoca bitari uko ngo abantu ngo baronke uburyo bwo kubaka n'ubumenyi bwo kubaka bizotugora ikindi n'ibikoresho ibikoresho birazimvye ibikoresho ubuze ibikoresho birazimvye gose ubuvuzi ibikoresho ibi bikoreshwa mu kubaka kandi nivyo bigoye kuronka utu tuyungiro nivyo turazimvye mugabo two tumuntu ashaka kuturonka kuko ugiye kurangura ubu agakwiye kose vyari 200 nukuvuga kaje kubaka ahantu muri Asiatique wishikiye muri Asiatique umva nka imetero 200 kuzi 200 none wumva wa muntu adashobora kuronka ayo mahera bizogenda gute bizoca bigenda gute navuze ibikoresho je ntafise bijya zinyweramwe amazi tumwe bestara twakira muri kano kanya ndiko ndabona nk'agasani akarera aha ndahashira ivyo zirya hanyuma nkaca ndahashira amazi nuko twace dutangura twihusa amba nashize y'amazi nkaca ndashira amazi zose nkazishiramwe amazi nkahashira indya ibi nivyo ni nko kwigwanako muri kwigwanako mugabo kandi ndabona ukuntu wakagize kamemenyera atari ko gasimbiye ntigashobora kuyasesa uko ndabona washize kudusumari aha ni kujya ntidusese nkifate ngo yasese nico gituma nashize no ku rubaho rutabagoroshe guterura ntihabisi yasese ukuntu utuntu nyene muntu tuza ni nko kwinova hanyuma hambavu y'ibikoresho hariho imfungurwa zavyo izo fungurwa kimwe bifatanye n'ubumenyi kimwe navuga bamwe ntibazizi uvuze uti provande mu kirundi ntacyo tuzi mutumva umuvango ego aho bavuze ngo granule nimba ari croquette abandi ati turuto y'inkwavu bavuga ati mbega ico kirabaho ico kintu kirabaho haje ikintu abantu bavuga ngo kirabaho nukuvuga ngo batazi kirazimvye muga yavyagurwa ari ibintu vyagurwa nk'ikiro igihumbi amajana 5 benshi baba bifise baba babizi rero ntashobora kubimenya kubera ntibigurishwa hose no munsi kandi ikindi naco Aimable namaze kubona nuko bimwe muri ivyo bifungurwa vyitwa ko biteye imbere bihingurwa nk'amagranire canke nk'amaprovande nuko usanga byinshi bidahingurwa n'abarundi nkomaze kubona byinshi bihingurwa n'abajya bazungu bo ku mutoyi none nakuntu abantu sinzi ko igihugu co creya kikarungika peut-être nk'abantu kanaka hanze ku vyivyo
niyo nariko ndaja rero naho nagomba gushika uri kuraraba turaba ku buhinga ngurukana bumenyi turabona ahandi ngene babigira ngene bakora twe ino dufise granire gusa naho nyene iva hariya ku mutoyi ahandi tukatugira n'ivyo bintu tuvanga twe tutazi nta buzosanga bahuza n'abandi bariko ari kubwira bakubwira ati vanga uku undi akubwira ati vanga uku undi akubwira ati vanga uku undi akubwira ati vanga uku mugabo turazi yuko ari ibihugu vyateye imbere haba mu byo gukora ivyo kurya haba mu bwoko bw'inkwavu haba mu buvuzi bw'inkwavu haba mu nyubako z'inkwavu haba no mu guhingura ibivuye mu nkwavu naho rero nagomba gushika rero nti mbega ntibo ko leta yabishyizemo priorite kandi turabona neza jewe vraiment ndabona neza cyane yuko ubworozi bw'inkwavu bwakozwe neza buvyara umusaruro kandi n'amadolari mugabo bukazoyazana none ntiboru kuki hatorungikwa abo borozi nyene babikora nabo bandi bajejwe kuzivura cyangwa ibworozi bakagenda bakagira urugendo shuri nko mu ivyo bihugu za Cote d'Ivoire sinzi za meme ngaha muri Kenya burya ubworozi bugeze kure za Kenya kirana za Uganda sinzi umuntu hakaba kurahura ubwenge ubwo bwenge umuntu arahuye azanye ntazobwigumizako azobusabikanya n'abandi kandi ivyo azokora bizofasha abandi aho ico kintu jewe ndabona yuko kizofasha gutera imbere ikindi nimba leta ivyikora vyose kugira ngo ubworozi butere imbere leta ivyikora vyose ibikorane n'aborozi b'inkwavu ubushize twarashimye cyane gose cyane ukuntu leta yiyumviriye gukoranya aborozi ukuntu leta twarashimye cyane ukuntu leta yumviriye gukoranya aborozi b'imboneza igitega twarakengurutse cyane twaca icyo tubona kandi gikwiye nuko ivyo vyobandanya habakaba gukorana hagati y'aborozi na leta kugira ngo icikora cyose igikorane n'aborozi ku nyungu y'aborozi n'abazokenera inkwavu twarakengurutse kandi ko bavuze ko ariko bubaka ibigo hambavu y'amacunira ariko bavuze ko icikarusi kizokwakira inkwavu za kijambere kugira ngo bazigwize ivyo ni vyiza cyane twarabishimye ariko kandi ntibazogumize ntibice biherera mu ico kigo n'aba borozi aba bimboneza bagiye imbere nibazibahe bafashe kugwiza namye niyaza mbega nama numva ngo impene ngo zo mu vyegwa za kijambere mugabe izo mpene jewe nakuriye hariya mu nyaganyaga y'igitega nta mpene ya kijambere nigeze numva kandi hari ikigo hariya none inkwavu nazo twifuza yuko bitoba nk'izo mpene hakaba kujya kw'imbuto igwiza imbuto hakaba n'abandi bagwiza mbuto leta igwiza imbuto habe n'abandi bagwiza mbuto bigenga ibitungwa bigenga bakora basahiriza leta mu mugambi wo kugwiza ubworozi kugwiza inkwavu nziza zimeze neza za kijambere leta ntiyazohave ivyigungana bakore nk'uko bakora ku nka barazana inka zivuye hanze bagashika baziha aborozi kandi aho hantu hagiye imfizi ya kijambere n'abandi bo mu mihana barazana bakimisha mugabo niyo zaguma hamwe nkaho gace gusa bizogorana canke nkaho leta yazisize hatewe n'ingwara byogorana ikindi nabonye byoca bifasha hagiyemo abagwiza mbuto z'inkwavu bigenga nuko n'uburyo leta ikoresha guca bugabanuka none leta igira yubaka ibigo urumva ubwo amafaranga bokoresha amahera yo kubaka amahera kumbure mu kurangiza ni
watanze ibisabo nk'umworozi mugabo muri kano kanya ku muntu yobereka gukurikira Aimable nawe yumva ashobora kwipfuza ubumenyi kuko urumva ubumenyi ni kimwe mu vyibanze imbere yuko aja korora abuciye ko birashoboka jewe n'ubu n'ababanyi abaje n'ababwiye n'uruhongore naho nugara uwuja mbwiye ati nje kuraba hama nzogure ndamwugururira nkamwereka ivyo nzi ndabibasangiza kuko hari ibindi bintu bibiri je vyasunitse uretse ko ndabukunda hari n'ibindi bintu bibiri vyasunitse gukunda ubworozi gukora gutyo icambere harimo kandi ijambo ry'Imana ridusunikira gukora kuko dukora mu ivuga butumwa mu mashiramwe rukristo harimwo ikintu civuga ikintu c'ijambo ry'Imana riduhamagarira gukora no kubaka ubwami bw'Imana aha hantu rero kugira ngo habe neza gutunganya isi si vyiza ko abantu twokutunga ntitwogira isi ikenye dukwiye kugira kubaka isi kugira umukuru w'igihugu yabivuze umufuko wose ukagira amafaranga unwa ukagira ivyo ufungura nta muntu azoja gusenga Imana ashonje ngo bikunde oya nta muntu azoja gusenga Imana ashonje amerewe nabi bikunde harimo rero gusangiza ubumenyi harimwo urukundo w'Imana hanyuma mw'ishuri narize ibijanye n'iterambere rusange development communautaire baratubwiye hari ikintu cyangumye mu mutwe batubwiye kugira ngo habe iterambere nyakuri twagita development de tout homme et de tout l'homme no kuvuga iterambere ry'umuntu wese kandi wariwe wese ivyo kugira tubishikeko ni gwa rukundo ni kwa guhana ubumenyi jewe kugira ngo mfasha abandi nuko ndabaha ubumenyi iyo uhaye umuntu ubumenyi umuhaye ikintu gikomeye cyane nico gituma jewe ntashigikira cyane abantu bavuga ngo ayo majambo gukura ayo majambo ya sensibilisation ibintu byose bihinduka bihereye muri sensibilisation mu nyigisho ese jewe aje antumbera aje ngana aje kuraba ngene twubatse ngene tuvyorora abo nukuri sinigera ndababurira umwanya yo ndi muhira nivyo kora byose ndabihagarika nkamwereka kuko naje nkora nkawe nateye imbere nagize ico naterere ndaryoherwa cyane kujya kumurimye iyo arimye ahantu uravye inyuma ukabona ati hajya nije naharine ati ukaryoherwa nawe iyo umuntu yagize ubworozi bw'inkwavu ukabona yarateye imbere bwageze imbere uraryoherwa rwose ari waragize ico uteye warabigize mu ruhara yego iyo fierté de servir uwo munezero wo gufasha abandi ati ndawufise je ngunda kuvuga nti uko biri kose wo mdisha nyuma nzopfa nk'umweranda kuko ntako ntagira wowe wese ngamufasha ariko yotera intambwe utazobishira mu ngiro aho naza mbaze je nzobona nakoze yego kandi uko guhanahana ubumenyi kutigungirako guhanahana ubumenyi gukorana n'abandi nico kizodushikana ku iterambere ry'ahangiro rya 2040 ntibyo bizodushikana ukagomba kwigungirako ya development de tout homme ntizoba iyo umuntu wari wese iyo ntizoba ukagomba kwigungirako ya development de tout homme umuntu wese uhereye ku mutwe ugashika ku birenge ntizoba donc igihugu ntikizotera imbere igihe hari umugwi mutoyi w'abantu uteye imbere igihe kwitwa igihugu giteye imbere igihe hari umugwi mutoyi uteye imbere tuzoba duteye imbere igihe umuntu wese azoba wese wariwe wese umurundi wese ahari azoba ateye imbere none iyo ateze imbere agace gatoyi akaguma hakira ibisumba umuntu w'inzigombi ni mubi umuntu afise umutima mubi ni mubi umuntu yamababaye okay Monsieur Aimable reka je nagushimire cyane ku mwanya ufashe ukadufasha no kwigisha abantu ntibazovuye ko tutababwiye ntibazovuye ko babuze motivation ntibazovuye ko batamenye umugani ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo ntibazo nk'ico bireguza murakoze cyane nani bahezagiye murakoze nawe okay ariko aradukurikira tubabwire musangize ino video abandi nabo bige murabona turi mu bworozi
ya ni ibintu vyiza cyane. Ikindi wipfuza iterambere iyaboneshe kuri chaîne Agaciro Media, hama duhore dusangira ivyigwa byinshi bitandukanye byotuma umuntu wese yiteza imbere. Okay, right, bye bye.